tukaba tugeze igihe cy'isaha 6 zirenze ko iminota 10 muri studio za Radio Magatambe FM, akaba ari umwanya mwiza kumviza amakuru mu rurimi rw'ikirundi tukashikirizwa na mugenzi wacu Ahmele Bigirimana. Ndabaramukije ngira ndabaye ikaze Ahmele mu makuru y'uyu munsi. Ndakuramukije Hawa. Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 4 Kigarama umwaka 2019. Sangwa ikaze bakunzi ba Radio Magatambe FM, makuru y'uno munsi nayo agizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Kwivuza ingwara itaragusinzikaza ngo bifashe umugwayi gukira n'ingoga bitabanje kumugora. Abagwayi rero bahamagarirwa kwivuza hakiri kare bakareka kwirukira ivyumba by'amasengesho. Abayobozi b'amashuri atandukanye baratera kamo abanyeshure kwitegura neza ibibazo by'igice ca mbere c'umwaka w'ishure na karengo intango ni ya kare. Kurima umuceri ni gikorwa kitoroshe umuntu umwe atokwishoboza ngo narijya ari igikorwa gisaba gukorererwa igihe cinshi. Mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Richard Ndayizigiye mu kanya ni nkuri mwimo kwayo. Gwino muri sanze muri radio Magatambe FM. Ndasubiye kubaramutsa kuri uno munsi mu nyubakwa zitiriwe ugwaruka zo muri komine ya Bugarama hariko harabera inama ihuza abadandaza hamwe n'abikorera utwabo. Iyo nama irikiremeshwa na mustanteri wa komine Bugarama hamwe n'urongoye igipolisi muri no komine. Muri iyo nama hakaba hariko harigwa ukuntu hotangwa ikori ku mazi n'amatara ndetse n'ubutaka. Inkuru iramvuye ni mu makuru yacu yo hanyuma. Kwivuza ingwara hakiri kare zitaragusinzikaza ngo biyafasha umugwayi gukira n'ingoga bitaranze kugorana. Abagwayi rero ngo barasabwa kwirukira kwivuza hakiri kare bakareka kwirukira ivyumba vy'amasengesho. Vitali Ntashahu ajejwe gukurikirana amagara y'abantu mu karere k'ubuvuzi bwa komine Bugarama arashima ko muri ako karere abene gihugu bijukira kwivuza hakiri kare. Akatumutega amatwi yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Konda biraba nk'ubujejwe gukurikirana raporo y'amavuriro tabona yuko abene gihugu muri mu karere kuvuzi ka Bugarama gafata komine ya Bugarama na komine Muhuta na komine Burambi baritaba kwivuza gose kenshi baritaba kwivuza, ariko kubera yuko duhana imbibe n'ubundi burere bw'ubuvuzi ariho nabandi baje kwivuza mu kandi karere k'ubuvuzi cyane cyane nk'amavuriro atumbereye dufashe nka Muhuta aja muri kwivuriro rya Mutumba. Amba batiko turaraba benshi baritaba kwivuriro aya nta benshi barindira ngo basinzika ariko baraza kwivuza. Abandi nabo tutabona ko baza kwivuza hari abantu bakunda kugira ibintu by'ivyumba by'amasengesho hanini nibo benshi usanga bariko baracererwa nayo bundi nta benshi bacererwa. Reka tuve mu makuru y'amagara y'abantu dusimbere mu makuru y'indero. Abayobozi b'amashuri atandukanye baratera kamo abanyeshure kwitegura neza ibibazo by'igice ca mbere c'umwaka w'ishure ngo na kare intango ni ya kare. Naftali umuyobozi w'ishure shingiro rya Magara ya gatatu arasaba abavyeyi kworohereza abana muri kino gihe c'ibibazo na cyane abana bazokora ikibazo ca leta. Iyi nkuru twatwikesha mugenzi wacu Ciza Jean. Ubu turi mu gihe c'ibibazo. Ibibazo byatanguye itariki 2 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2019. Ubu rero batanguye kuri ikibazo gira kabiri c'igice ca mbere. Amahuruseri barayahejeje nayo. Ibisigaye muri rusange ibintu bimezwe neza, turindiye umwimvire n'uzomera inyuma y'ibibazo. Imyitegurira abandanya byo 19 bafise kalendriye yabo yo idasanzwe kuko yo ntibakora cyo kimwe nabo bandi bo muri 20 muri 8 mu 9 bakora mu bundi buryo bo tubamireje gukora nk'ujya kwa konkuru bazokora iminsi 3 kandi bazokora mu ndwiza kuva ku igenekerezo rya 10 na 11 z'ukwezi kwa 12 bazokora ibibazo bo bazokora iminsi 3 ariko abandi bakora indwi zibiri. Uvuga ko rero tukuma tubamenyereza kwitegurira konkuru kujya nyine bazokora konkuru ariko n'ama examen bayakora. Haruhande y'ivyo dufise indi myanya supplémentaire atari mu masaha y'akazi tutegurira ko bajya abana tukabatuma bagaruka kwiga kandi bo n'igihe ca chômage bazogaruka ku ishure. Nibaza ko n'uburuhuko nuko umenga bupanze kujya nyene bumeze ubundi bwo gihe c'uburuhuko bajya abana twama tubigisha. Abikoze kabiri gatatu tumutuma ku muvyeyi kandi abibandanije nta kabuza ko tumukuramo ko dukenera ko abana baja muri competition. Abana baja muri competition mwana rero tamuteguye neza kuvuga ko ingaruka iba kuri bo. Bavyeyi two
twobahanura ko abo bana babanza bakabareka abo bana bikabananira bivuye ku mvuzi wabatari ku mvuzi abavyeyi bo barekura uwo mwanya wabo ukwiye bakabareka bakazobayumbira kubatuma mu kwezi kwa gatanu sikure cyane n'abajya abana bishinga ibintu by'imipira nabo nyene bose turabagwanya n'abaja mu mavideo abo bose turabagwanya nuvuga ko tubinginga ko bokora n'umwete gushika mu kwezi kwa gatanu ko nkuru ivuyemo bakaja muri ivyo bindi byose bifuza ko niko bimeze. Tukiri mu makuru y'indero PRS nibigira n'umuyobozi w'ishure ry'imyuga riri kuri magara ya kabiri CFP Centre de Formation Professionnelle mu rurimi rw'inyamazuru aravuga aho bagejeje ibibazo ndetse n'imyiteguro bariko barakora yo kuzorungika abanyeshure mu kwimenyereza mu bisata bitandukanye. Tumutega amatwi nawe yavuye kuri micro mugenzi wacu Ciza Jean. Musanzwe mu Centre de Formation Professionnelle tugira ibice bine turashobora gutanga ibibazo hakiri kare tukaza kubiheza kugira ngo tutangure ikindi gice kugira ndetse tukakora ukuntu twagira gute twoshobora kuronka umwanya ukwiye wo gutegura neza ikindi gice gikurikira kuko tugira ibice bine abandi bagira ibice bitatu ubu rero natwe turi kuvuga ko dusana bariko baraheraheza ibibazo umusanzwe ibibazo abana baravyitaba neza cyane gusa usanga utubazo ku mafaranga abavyeyi n'ibindi ugasanga nta mahera minerval n'ibindi bikaca bigorana ugasanga ari umwana adashoboye kuza gutonda ku ishuri kubera buze uburyo ariko kenshi tutubwira nk'abavyeyi iyo yagize akabazo k'uburyo agacara ukuntu agira gute araba ukuntu akaza tukavugana twebwe abayobozi kugira ngo turabe tubwire ati aduhe ndisango tejo canke igihe uburyo barashobora kuboneka kugira ngo umwana ntashobore kurata ikibazo ntayo gukora ikibazo muri rusangi uravye benshi baravyita bacange nawe nivyo biboneye urabona hanze ko abana bari hajya bariko bafise amakaye bariko biga bitegura hajya hari bafise ikibazo kigira kabiri ni kuvuga seri ya kabiri abandi bariko bakora seri ya mbere urabona ko ari abana bari bafise ishaka kandi turiza ko n'umwe mushobora kugira neza kino gice mu bisanzwe abana baheza umwaka wa nyuma kuko batubwira imyaka 4 ni kuvuga ko bacagira stage umwe byo kwimenyereza bacagira amezi 3 bari mu stage bimenyereza aha nk'ubu mu kwezi kwa mbere kuva nk'itariki 6 basha guca bagenda bakazoga itariki 6 z'ukwezi kwa 4 bari kubagira ama stage bimenyereza hirya no hino urumva rero nk'umwana ashobora kugira ama stage yimenyereza amezi 3 yose ari ahantu urumva arashobora kuvayo ari umuntu ubona ko ameze neza cyane kuvuga ko zijya nyigisha atashoboye kuronka hano ku ishuri wacu arashobora guca agiye gute iyo ngakuzuza hariya kuko tugana tubakurikirana iyo bagiye gukorera tukavugana n'ahajya ahantu bari kubagira stage bimenyereza gatumve ukuntu bari kubavyitwara muri neza cyane ndetse tukagira tubabwira ati yamara aha nahagira ukuntu uko nk'umwana byo bitiko bigenda neza hari bimenyereza ukwezi kumwe nk'abari mu wa kabiri kuvuga ko twebwe mu mwaka wa mbere baronka certificate mu mwaka wa kabiri baca bakora stage z'ukwezi kumwe ubu mu wa kabiri nabo bazoja mu stage hama mu wa kane nabo twongera turungika abandi bana bazo mu stage bo baca bagira amezi 3 urumva hari bagira ukwezi kumwe mu wa kabiri mu wa kane nabo hagiye amezi 3 urumva nabo nyiragiye ukwezi kumwe batazogenda mu stage n'abana mu wa mbere n'abana novuga nko mu wa gatatu abo ntibazogira mu stage. Reka tuve makuru y'indero turangiriza makuru yacu y'uburimyi kurima umuceri ngo nigikorwa kitoroshe umuntu umwe atokwifasha ngo narijya bisaba kuguma ukorerera keshi biravugwa na Hatungimana Sela asanzwe arima umuceri akagira ko kandi asaba leta ko iyo baronsa intabire ngo kuko ari gitegwa gisaba gutabigwa n'inkuru dukesha Felicien Bigirimana. Umuceri urima uratera urawumija hajya ubutete hanyuma ukagenda kwa batura ukaja kuwutera uteye akagera igihe ukabagara ubagaye hakagera igihe ugasubiramo kandi hakagera igihe kandi ukarija kurinda inyoni hamagera igihe cyo kugenya kaja kugenya ukaja kwimbura umuceri kibazo kiriho ariko ufise uburyo urashiramo umukozi urezemo umukozi naho urumva ntiwotera hama ngo cutahira uko nyene uratera hanyuma urose uburyo ukagira ukarondera umukozi akarinda utarose uburyo naho ukaja kurinda leta urayisaba bumbire intabire barashobora gushiramo intabire nkaha hatameze neza hatari nk'amazi barashobora gumijamo intabire kugira umere neza. Iya kabari nayo nkuru turangirije ko amakuru yacu no musi reka ndabashimire bakunzi bamuteze amatwi reka nkengurukire bagenzi bacu mu ruganda guterekanya amakuru bayotorokanirije ntibagiye gushimira Richard Ndayizigiye yatumye amajwi abashikira neza amakuru nayo mukamwe yashikije na Ahmed Bigirimana mugiraho muba mwubaho. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM